Ndabamutse bakunzi ba BTV Burundi nongera ndabaha ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi nkundire duhere kuri izi ngingo nkuru yagize abashinga amateka bafise amakenga ku bantu bafatwa batazi ico bazira bakarinda barekugwa batakimenyeshejwe byavugiwe mu ngoro nshinga amateka hariya mu Kigobe kuri uyu wa kane. Umwenegihugu wo muri quartier Kiriri ni muri zone Rohero atakamba ko yofashwa mu gihe inzu yiwe bashaka kuyimunyaga. Abahinga hamwe ngo bo kwiyungunganya mu kwiteza imbere leta ngo nta kabuza izo bafashwa, bikaba byavuzwe na Samuel Niyubahwe umuyobozi mukuru w'ugwaruka inkino ni imico kama aya nandi mukanya. Abashinga amateka bararajwe inshinga n'abantu bafungwa ataco bazira bakarinda barekugwa batakimenyeshejwe byavugiwe mu nama nshinga amateka hariya mu Kigobe kuri uyu wa kane. Ni mu gihe umuyobozi mukuru w'umugwi ajejwe ivy'agateka kazina muntu CNDH ka ashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe mu mwaka uheze. Elvis Munyaneza yadutoreje nkuru. Umukuru w'umugwi ujejwe agateka kazina muntu Sixte Vinyini Muraba amaze gushikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe mu mwaka w'2021 ikibazo cagarutsweko cane n'abashinga amateka babajije kijanye n'abafungwa batoroherezwa. Umukuru w'umugwi ujejwe agateka kazina muntu CNIDH akaba yishuye avuga ko umuntu ahanigwa icaha ariko aguma yubahirizwa. Umuntu akoze icaha aragihanirwa mugabo ntiduca tumufata tumukurako ubuntu bwiwe yarasanganywe kubera yakoze icaha, aguma ari umuntu. Ni ukuvuga ko igihano tumuha bamuha ubucamanza bumuha butegerezwa kubandanya burespekta ses droits. Umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gerard Ndabirabe we asa n'utemera ico cegeranyo cashikirijwe. Kuba umugwi murabaza muduhe inyishu kuri bitukuza mutajira ngira ko tubanza kumvikane kuri bitukuze mwaratazira ko eka ayo n'ibindi byavuzwe bwafatanye ariyo mpamvu bavuga ko ngize kimwe kubera iki tukwega gutereka gene noneho yishake neza mushire muri tuguze kugira ngo bakunze mugaruke muduhe dorako yuzuye sawa. Umukuru w'inama nshinga amateka akaba yasavye ko hotegurwa ikindi cegeranyo hagakosorwa utwo tunenge we avuga ko twibonekeje. Abantu batogwa ingwara ya kansera ngo barenga ibihumbi 7 hano iwacu mu Burundi byashikirijwe mu cegeranyo c'ishiramwe mpuzamakungu citahamagara y'abantu OMS. N'inkuru ya Desire Sindihebura. Nkuko biri mu cegeranyo cakozwe n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONI citaho amagara y'abantu OMS, ibiharuro birerekana ko indwara ya kansere mu Burundi iri ku mvuduko uteye ubwoba. Ico cegeranyo cemeza ko abantu barenga ibihumbi 7
batogwa indwara ya kanseri mu Burundi buri mwaka. Muri bo ibice 19 n'ibice 9 kwijana batogwa indwara ya kanseri yo mu gitereko, 10 n'igice kimwe kwijana batogwa indwara ya kanseri yo mu ibere, nayo 9 n'ibice 5 kwijana batogwa indwara ya kanseri yo mu bihimba vy'irondoka ku bagabo. Naho biruko Muganga Desire nimubona arongoye umugambi wa leta ujejwe kugwanya indwara ngendanwa ariko zitandukira, arahumuriza abagendana iyo ndwara ya kanseri kuko leta iriko irakora ibishoboka byose kugira iyo ndwara ya kanseri ironke ubuvuzi bukwiye. Ko bamenyesha yuko hariho byinshi biriko birakogwa haba mu rwego rw'ubushinganye no ku rwego rw'igihugu, mbere no kubadufasha kugira ngo turandurane n'imizi canke dufashe abagwayi ntibihebure bafise iyo ndwara ya kanseri canke abazoyigwara. Aha rero novuga aho turiko turiyumvira gushiraho ikigo cy'igihugu kijejwe kuvura indwara ya kanseri, donc Centre National de Référence en Cancérologie. Nkuko mwabonye hajya twabivuze, nibi bijanye no gufasha abamaze kugwara nabo nyene biyumve yuko arabantu nk'abandi, arabagwayi nk'abandi. Iyo ndwara ya kanseri ikaba ikunda kwibonekeza cyane mu bihugu bitaratera imbere. Kunyagwa inzu ndetse no gutegwa ubwoba nivyo bibazo mwene gihugu aba muri quartier Kiriri ni muri zone Rohero yashikirije umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana, akaba yamumenyesheje ko nawe agiye kumwigira ico kibazo ndetse agiye no kumuha umubonano n'inkuru ya Pierre Craver Rucamuvyombo. Uyu mubona numukenyeza atakatakamba asaba ko yorenganurwa kuko agira nyagwa inzu yiwe nishiramo ry'uwahoze ari umushinga nahe wiwe yakoreramo ataritaba Imana. Isosiyete yari y'umugabo wanje yitwa Green Business, bakorana n'iyi sosiyete yitwa Aframco. Naragenda babwira yuko mfise inzu nshobora kuriha ayo mahera baduciriye imiliyoni 60. Ndababwira nti naho ari ibihe bigoye twebwe n'ukuri turashaka kuyariha mu matranche 6 canke 7. Baciye bagira ibintu byo kunyarutsa, nsanga inzu yanje bayidandaje. Iyo nzu bayigurisha a vil prix. Nimwibaze inzu iri ngaha haruguru bayigurishije 330 millions. Ni inzu ifise igiciro 18. Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura yamwishuye ko ico kibazo ari kinini cyane ariko bagiye kucigako. Uwo mukenyezi akaba yahawe iminsi 15 n'ubutungane kuba yavuye muri iyo nzu. Abarundi barasabwa kwirinda amatati hagati yabo. Ivyo vyavugiwe mu ruganda rwatunganijwe kuri uyu wa kane n'ishirahamwe Senap, ariko ngo impinga iracari ndende. Arlette Mugisha dutoreje. Nkeshimana akora mu kigo cishinze guhuza no kurwanya amatati yo mu kibano Senap, mu cigwa yatanze yemeje ko akiri agahaze mu kumvikanisha abashamiranye batayinze kwitura ubutungane. Kuri kino gikorwa kijanye no gutatura amatati, nuko usanga ahanini haba mu kibano bajya bafashwa batazi canke bataramenya akamaro ko gutorera umuti amatati bidaciye mu nguvu. Kandi twarasanze n'abasanzwe bafasha abandi hariho nabo usanga kumbure bari bakeneye ukarihirizwa ubwenge. Uwarongoye uwo mugambi asaba abantu bose gukorana mu mbere yo gutora umuti. Hari akwiye kubaho uburyo iyo migwi yokorana yitwa coordination, abantu bakorera mu ntara imwe, bakorera muri commune imwe, bakamenyana kugira ngo ntihave hagira abantu bitura umugwi bareka gushima ngo bashe bitura ubundi nkaho umenga niyungururizo, kuko ibyo bice bitera ingorane mu kibano. Abo bantu bakwiriye kuja hamwe iyo migwi. Uwo mugambi wo guteza imbere umuco ukaba umaze imyaka 2 ukorera mu ntara za Rumonge, Rutana, Gitega, Kayanza na Cankuzo. Abene gihugu baba kwibarabara rya 5 ni muri quartier Gisyo zone Kanyosha ni muri commune Muha baratabaza Sebarundi kubakorera ikimanga aca bomotse kuko kigaramiye amazu yabo ndetse n'ishuri. N'inkuru ya Jules Verne Nakimana. Jita mu Kanyosha
kw'ibarabara rya gatanu muri quartier ya Gisyo, imanga ihari iteye ubwoba. Abenegihugu baho bavuga ko babujije imigenderanire. Keri hafashe imana twari ibarabara rya gatanu riri muri quartier ya Gisyo muri zone ya Kanyosha, aremeza ko iyo manga iteye ikibazo kuko ibangamiye amazu araho ndetse n'amashure utibagiye n'akaburi. Uwo mutware asaba ko hokorwa. Intambara nyinshi cyane turiko turaraba, murabona ko amazu yatwawe, amasengero aratwagwa, hahora bahamvye abantu bagiye none nabone bariko baragenda batwagwa. Murabona amashuri ko yegereye nayone mu minsi ashobora gushikirwa. Rero twasaba Sebarundi badufashe, abagira neza badufashe uburyo iki kimanga cyo kubakwa, abenegihugu bahegereye bakagira koyoko. Nkuko biboneka inzu nyinshi ziri mu gutwagwa kandi ngo iyo manga yatanguye kwaguka muri 2010. Mu gihe abahinga bo kwiyungunganya mu kwiteza imbere ngo nta nkeka leta izo bafasha byavuzwe na Samuel Niyubahwe, umuyobozi mukuru w'ugwaruka inkino ni mico kama mu yugurwa gicese isabukuru Marhaba Music Expo kuri uyu igira kane murantunga n'inkuru ya Rafael Nyandwi. Uwo n'umwironge wa Christian Provier, umuhinga umucuraranzi asanzwe ava mu gihugu cy'Ubirigi, umwe mu batumire bisabukuru Marhaba Music Expo igira kane yatangujwe icese ku ncuro ya kane mu kigo ndangamico c'abafaransa. Kubwa Samuel Nyuhawe, umuyobozi mukuru w'ugwaruka inkino n'imico kama, aremeza ko umuziki w'u Burundi ukiri ku rwego rwo hasi ariko ko bagiye kurushiriza kubashigikira. Janye n'ivyo muziki mu Burundi wacu sanga biri ku rwego rukiri ruto cyane, n'abantu bo gushigikira uko natwe dukwiye kuja turashigikira cyane ibijanye n'ivyo muziki. Naho twahora tubikora ubu tugiye gushiramo inguvu gira natwe urugero abandi bageze ko kubijanye n'ibikorwa nk'ibi bitere bije imbere. Yasavye abarimvyi n'abahinga gukerebuka mu kungura ubwenge kuko bagize kure nta nkeka bazobashigikira. Nk'abitavye iki gikorwa abarimvyi n'abandi bo ngaha muri gihugu cacu c'u Burundi nabo nyene nibaza yuko bagiye kuhatorera izindi nyigisho, uko iyi misi yose bazoba bamaze ngaha no kuvuga kuzoba ari nkukungurana ubumenyi. Abazoba bageze kuri iyo ntambwe tuzovuga tuti natwe reka tubashigikire kuko bazoba bariko bambika iteka igihugu cacu c'u Burundi. Isabukuru Marhaba Music Expo izomara imisi 3 ikazohuza abahinga bava mu Burundi n'abandi bavuye mu bihugu nka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Senegal, Afrika y'Epfo, Ububirigi hamwe n'Ubufaransa. Rafael Nyandwi arakenuye. Ni niyo nkuru turangirije ko, reka nshimire mwebwe mwese mwankurikiranye, shimire na bagenzi banje bashoboye kudutorokanya ano makuru, shimire kandi n'uwo yahagarikiye ariwe Jessica Karen Ingabire. Ndabasaba kubandanya gukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi aho iwanje naho utaha mugiraho muba mwubahwe.